abakenyezi n'abigeme bahurikiye mu runani rw'abakenyezi bahujwe n'ukwemera bava mu madini atandukanye bifadikanije n'abandi bakenyezi bari mu migambwe itandukanye hamwe n'abari mu mashirahamwe y'abakenyezi adaharanira ibyicaro vya politike. Mu nama yabo yabaye kuwa 20 Gitugutu muri uyu mwaka nyene mu nyubakwa z'ihoteli City Hill i Bujumbura, yihweza ingene amahoro n'umutekano vyifashe mu gihugu hamwe n'ivyokorwa kugira amahoro n'umutekano bitsimbatare mu gihugu cacu c'u Burundi. Iyo nama yatunganijwe n'igisata c'ubutungane n'amahoro cegukira inama y'abepiskopi katolika b'i Burundi gifadikanije n'urunani rw'abakenyezi bahujwe n'ukwemera bashigikiwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Bihweje ibihe Uburundi burimwo, amatati afatiye ku mvo za politike, kudatahura kumwe ukugena amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2015 yari gutegurwa no gutunganywa, be n'ibijanye no kwitoza k'umukuru w'igihugu. Bihweje kandi uruhagarara n'ubwicanyi vyakurikiye kandi bikaba bikibandanya, vyiyongera uko bukeye uko bwije, igihugu n'abavyeyi bagahekugwa abarundi barorera atagitabara atacamira, abantu bati ngo n'utwabo barara baraturatura n'intekera ku mutwe. Ayo mabi yose akaba akorwa n'imigwi itandukanye mu gihe vyitwa ko bagiye gukura ibirwanisho mu banyagihugu. Abakenyezi barashigikiye igikorwa ca leta cyo gukura ibirwanisho mu minwe y'abatabifitiye uruhusha ku mpande zose, ariko abo bakenyezi barasavye bashimitse ko leta yokora ico gikorwa ku mugaragaro hisunzwe amategeko azwi. Abo bakenyezi barababajwe n'ubukene bwugarije igihugu, n'ifaranga rikaba ryarataye agaciro ku buryo bw'uko n'agashahara k'abakozi ataco kakimaze. Ivyo bikunyurwa n'uko ibihugu hamwe n'amashirahamwe atari make vyahora bifata mu mugongo igihugu biriko biragikura kw'amaboko. Nico gituma abakenyezi bahujwe n'ukwemera biyemeje gukora uko bashoboye kose kugira amahoro n'umutekano bigaruke mu maguru masha. Kugira ngo ivyo bishoboke, basavye ibi bikurikira: leta irasabwe kugarukana umutekano mu gihugu cose, na cane cane mu gisagara ca Bujumbura. Ntihagire umuntu asubira kwicwa canke gufungwa azira ubusa. Ibigwanisho vyakwe abatabifitiye uruhusha ku mugaragaro hisunzwe amategeko. Leta isubize mu ngo zabo abaziteshejwe kandi ibakingire. Itunganye vuba ibiganiro bihuza abarundi bose bafise uruhara mu biriko biraba mu gihugu kandi atakirinze gusabwa. Yongera itunganye ibiganiro vyo guhumuriza abarundi mu gihugu cose. Abanyepolitike basabwe kureka gukoresha urwaruka, gukoresha imvugo ihumuriza abanyagihugu. Bongere bijukire no kwitaba inzira y'ibiganiro. Ku barongoye amashengero, abakenyezi basavye gukomeza inyigisho z'amahoro no gusubiza hamwe, gufasha mu gusubiza abantu mu zabo. Ku nshuti z'Uburundi n'amashirahamwe mpuzamakungu, amashirahamwe ari mu gihugu n'ay'akarere, abakenyezi basavye gushigikira mu buryo bwose ibiganiro vyo guhuza abashamiranye, gufata mu mugongo igihugu cacu mu buryo bw'imfashanyo no mu buryo bw'impanuro, gushigikira amashirahamwe y'abakenyezi mu biganiro vyo kugarukana amahoro
mu gihugu no kugarukira ku bahuye n'ivyago muri runo ruhagarara. Ku barundi n'abarundikazi baba mu gihugu, abakenyezi babasavye ko bokwima amatwi basesankuyoze mu kubumbatira ubumwe, amahoro n'umutekano aho baherereye hose, bakaremesha bakongera bagafasha ababanyi bahuye n'ingorane. Ku bakenyezi n'abigeme b'abarundikazi, abo bakenyezi basavye ko boremesha amahoro aho bari hose mu miryango yabo no mu kibano, bakongera bakiyamiriza ico arico cose coza guhungabanya umutekano. Natwe twese abakenyezi n'abigeme twahuriye muri iyo nama turasubiye kwiyemeza kuba ba inamahoro. Turemereye abarundi n'abarundikazi ko tuzoguma duterera ivyiyumviro vyubaka igihugu, kandi ko tuzokora uko dushoboye kugira ngo abonse rimwe basubize hamwe, gutyo Uburundi busimba imanga, amahoro n'umutekano bigaruke vuba mu gihugu cacu.